Okay. Bite mwese ndibaza ko mukomeye. Uh, General Martial, nashaka ndabereke back office yo muri Atlantic Global Asset Management, point iyo ariyo yose ico arico n'ico ibisigura kugira muzomenye murojise umuntu muzomenye ibibazo mu bishu inyishu mubaha bariko barabaza nk'ibibazo by'izi information. Okay? Icambere reka ndabe ko noja mu gifaransa byongora mugore reka ndabiregumize ko. So muri dashboard urabona aha ko handitse iyi ngo dashboard, aha ukitseko kandi reka ndabigire mu gifaransa, c'est plus facile aza kugerageza. Okay, so urabona aha principal niho ni nka dashboard mu congereza, so baca bakwereka niho ucubona byose, aya n'ama portfolio, aya n'amahera, niho amahera y'amaja ufise portfolio pake muri euro, aha niho hamaja chaque vendredi amahera baduhemba chaque vendredi amaja ngaha, uyafise mu dollar naho bazoguhemba ngaha. Okay? So urabona par exemple aha n'amahera winjishe amount in, aya n'amahera yabaye retire, aya n'amahera bloqué. Donc nk'umuntu aguze iya portfolio yitwa standard, iyi muraguze portfolio yitwa standard, no kuvuga iyi standard naho batanga pourcentage nyinshi gato, aya mahera ntushobora kuyakorako jusqu'à umwaka udaheze. Donc aya mahera baza barariha chaque vendredi, mugabo aba bloqué aja muri compte bloqué, ni nka compte bloqué au fait, ya nka compte bloqué udashobora kuyatusha panda inane. Okay? N'amahera yabaye investi yaguzwe ama package. Okay? C'est la même chose no kuri muri yewe y'amadollar. Okay? N'amapake ibyo bisiguza ipake yose ugura. Okay? Pake yose ugura ari en couleur cange iza standard, zose zimara umwanya 365 jours. Contrat ugiranira contrat na Questra na Agam, na Agam Atlantic Global Asset Management, bakora tuke amahera yawe tuzoyakoresha panda une année, mugabo tugupromeshije ko turaguha profit ya 4 à 6% par semaine jusqu'à une année. Kiretse utagize ya compounding effect. Okay? Ikindi naco iyi nayo 39 izi pourcentage ubona ngaha handitse mu commission, ni ukuvuga yuko kubera Agam ifise aba managers 25, aba fund management 25, donc bakora umva we ntutegerezwa kuinvestisa aba nibo batwinvestira ku kibanza cacu. Okay? Donc iyi ni pourcentage batora. Il faut kumenya ici pourcentage, iyi ni pourcentage iba divisé entre les 25. Kandi iyi ni pourcentage, pourcentage yo kuri total w'investije, iyi ni pourcentage yo kuri profit. Par exemple, nk'ubu batanze profit ya nka 5%, iyo 5% tuvuge ari nka 8 canke 4 euros et quelques ya 90. Hama muri iyo 4 euros et quelques uca 4 euros point 5 cyangwa point 6, baca ucukura ko 39% yayo 4 euros, hama bagacugira difference entre iyo 4 euros na point quelques, hama nayo watoye 39%, ayo asigaye niyo abari acaja aha niyo acaja. Donc amahera uronka baba bamaze gukalkira deja ni bayekuyemo ayizo kuro. Okay? Iyi ni projection ya par mois, ni projection y'umwaka wose barakubarira ngaha aya ni uzoronka à la fin de l'année udagize compagnie. Okay? Ama iya à la fin de l'année nayo mugabaha il faut ko mumenya, kuko abantu benshi babona kubaza ngo none ngo capital yacu ngo waduhaye amahera ngo baduca bayadusubiza. No, en fait iyo muri iyo 4 à 6% bakurira chaque semaine baba ariko barakurihana partie ya capital ya. Donc nukuvuga aya se aussi hariyo ari inclus
ai donc nuvuga pourcentage wa profit wagize ni nka 90 € 84 udakompounded kuri iyi package par exemple, okay? Iyo profit yawe kwa yandi yari capital yawe, okay? Nico kimwe no muri ibi byose, alright? Byose bivana, urabona uko ipackage iduga niko iyi pourcentage yo ngaho igabanuka, donc ni ukubera amahera bafite amahera menshi boyakuza boya displacing ahantu henshi par rapport ya make, ni logique, very simple, okay? Compte, iyo option ya compte niyo ucako ushatse gukuramo amahera, ushatse gushiramo amahera. So ugeze kuri compte barakubara operation, urabona hari ama étape 1 à 5, barakora choisir l'opération. Urumva ngaha approvisionner la balance, nuvuga ushaka kuzana amahera muri agam, okay? Nko par exemple ukitse ushaka kuzana amahera muri agam, abantu bafise nk'ubu hari izi option, ushaka kuzana amahera gukura muri agam ufise banki y'amayero, mugabo bisaba au moins donc iyi ni bank transfer direct, utarinze kugura ama bitcoin cyangwa utarinze kugura, donc ufise 5000 ucugira uselectiona kamera kara selectiona naka, donc uvuga amahera avuye muri banki y'amayero agiye muri banki yawe y'amayero, avuye muri account yawe y'amayero muri agam, hamwe acumanuka ha ugaca ukika continue, urabona ko baca bakubarira ha cyo baca bakreya, donc bazokuraho commission, cyo bagira bakreya baca bakreya ntuze ukize continue baca bakreya invoice, donc baca bakreya invoice nkuko, okay? Chambara invoice niyi amanaya, bagaca bama amabanki amadetail ya banki nzogenda kuversa muri banki yanje. Donc uri uvuze muri banki ya Interbank par exemple, tugenda muri Interbank, tije nshaka kurungika iyi 5020 € kuri account, adresse n'abazo gusaba na information zo gusaba Kaixta, iyi ni banki yo muri Espagne, mugo iyi ni office collaboration ubu na agam, ubwa mbere barafise collaboration na Ecobank, ama adresse ya banki niyi, bakora Swift code cyangwa BS niyi, IBAN number yabo niyi, hama reference icyo udashobora kwibagira ni gushirako iyi reference, ifo gushirako iyi reference kugira ni abantu, kuko abantu benshi bashiramo aya mahera, donc agam ironka amahera menshi muri iyi foko ubi making a facile kugira bazomenye ko amahera arayo, bamenye konte bayashiraho, okay? Cyaguhaza ama instruction, donc iyi invoice nk'ubu jewe izoguma hapanda 3 jours, après 3 jours ntarashira ko amahera bazoca babikuramo iyi invoice, okay? Uku ni gushobora gushiramo amahera facilement, ushatse kurunka amahera direct udaguze iby'ama bitcoin by'ibiki, okay? Mugabo ifo ko ufise almost 5000 € ou 5000 € minimum, okay? Donc ushatse kugira iby'ama bitcoin nabyo ni ibi, ufise ama bitcoin cyangwa ethereum, ubaraza na bitcoin cash, which is amazing. Donc aya nama cryptocurrencies, okay? Aya nama monnaie digitale yose ubu kuri isi hari ama monnaie digitale arenga 1000. So aya nama monnaie digitale ni les 5 premiers ziri classe za 5 premiers, donc agam ishaka kuja muri monnaie digitale 100%, okay? C'est monnaie digitale ngo baracaduha option gushiramo n'amayero, okay? Iyi monnaie digitale ushobora gushiramo amahera make gushikana n'ati ibiki. Muri future nzogirisha ama conference nigishe importance yibi, kuko aha niyo future niyo tugiye, okay? So iyindi video cangira ikikurikira candababarira profile, ndabarire document, histoire na gestionnaire n'ibiki, okay? Tuzosubira, ciao.